Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que komeze neza, muguwe neza. Mushima Imana ko natwe dushima Imana muri BI. Igloho ya mnezero kuriko. Abandi mukinanira ahabere exposition yateguwe na Miss Burundi. Nkuko mubibona niwe turi kumwe. Tunashaka rero tumuhe ikaze aramutse abatumviriza. Salut mwese aho murakomeye none. Mumeze neza turaberewe. Mumeze neza ibyo wateguye ubona byagenze neza nkuko wari ubyiteze. Twakoze ibishoboka bitarabaye kandi okay nkuko mubibona ngira ngo murabibona donc projet yiwe ni donc yateguye exposition kuboko kurema. Nibaza yuko bivanye na projet ngira yari afise nibaza ariko ndihe umwaka ukaba wari usa n'uriko uregereza guhera amaze gutorwa koma ari yambere dushoboye kukwakira iwacu nako basanze wanyu murashakubwira bike mu byo mwamumaze gukora. So iyi projet yari navuze muri Miss Burundi kageta competition ufite twashoboye kugira iyi expo duteze kubera harimo kwigisha abantu gukora ibintu so that bashobora maza kubirirwa nabyo natwe tuze hariya twavuze tuze kugira amaproduit yabo bari bamenyereye gukora ibintu byo kudusho desanzwe kubumba inkono dusanzwe canke ibiseke bisanzwe alors kugira abantu rero à la base bamenye ibigezweho byabafasha igihe kinini mwagize projet kubigisha kugira ngo bamenye ibintu bigezweho apana kuguma muri bya bindi byo kubimba byahoraho. Ego hama tugateka tugire ouverture mais comme ngaha mu gihugu cyacu dusaba abafise benshi tugateka tugire rimwe bose dufatane nenda twereke yuko natwe dufite ibintu byiza uri yuko abantu baba baza kugura ibintu byo hanze natwe twabisenga amadeko amahereni cyane rwose ibintu by'ububumbano abakunda kuja kugura hariya mais gushika rusi natabura igituma baja kwigura hanze we ibintu byose wambara ubigurira ngaha bon apart amabiju amatisi sahiye gusa zishonerwa ngaha impuzu nambara zishonerwa ngaha hama iyi niyo ngaha keza amabagi n'inzarabe n'ibirato gusa ibindi la plupart y'ibintu byose bifise ibintu bikorerwa murabyumva yuko umuntu wese yoba ari umu artiste Miss bon surtout abakobwa ngira nibaza ko nk'ubu unyara amayefo cyane y'abakobwa yaba n'abakobwa n'abadamu gusa nta muhungu ari uwo mubona no soit yaje kugura cyangwa ariko arafasha uwo bari kumwe. Okay bon dusubiye inyuma gatoyi murashaka kubwira igitoko ari ryambere kujya nyene nabivuze ni opportunité donc kuri kimwe ahisemo kugira projet ya kuboko kurema kwiki nahisemo kuboko kurema alors uravye ingene bitwa abagore ni amaboko y'ibihumbi amaboko yabo akora ibintu byinshi n'abantu kandi basanzwe barema genre après Imana niyo bazana Imana ya kabiri voilà ego nous créons abantu kandi n'amako yacu turafise ukuntu umugore uravye mentality yiwe ni créatrice kuva kera bamwe bakaya ukuntu abagabo yari guhiga c'est pas changer bari bafise ukuntu bakora neza comme elles sont magiques bakora ibintu bagakrea amaboko yabo ari spécial donc nous on a pris de jambo kuboko kurema et j'ai choisi les femmes parce que nous bari vulnérables benshi bakabona ihozere iwawe impano bafise muri bo canke importance bafise yego hari abantu babona ibi bintu ngo ibintu bisanzwe kwika ibintu bisanzwe ariko niyo nambari niyo waja kugura impuzu yo muri Gucci umva ufashe ka Gucci ndari n'undi muntu yakoze ngaho gasanga nico kimwe mwe ugapfeka kuja kugura Gucci kweli kandi ari umuntu yakoze ino ashobora gukora basi udafise iyo mpuzu ashobora kongera ati ukayikorera ibintu byose ufite ushaka kwigisha abantu utaba kwigisha mbere ko tuja ku hanze. Okay hama
watubwiye ko hariho abapfasoni mwigishije byafashe umwanya nibaza ko abantu kenshi baba babona ati none misi arihe ari mu iki nibaza yuko ari ico kibazo nyene wishuye yuko byagufashe umwanya munini kubera usanga hari ibindi bariko barakora bari kwiga misi yose ego biga nka kabiri mu ndwi hariya biga ufite parti yo kubumba biga kabiri mu ndwi kujisha biga gatatu mu ndwi umva nico gituma vyategeka rero okay none ubundi wowe wari usanzwe uri umugisha nawe urabafasha donc warondeye abantu babigisha jewe sinzi kujisha jewe yemera ku maso gusa ego ufite turafise telefone sizo urashobora gukora ikintu cyiza ukafata ikintu cyiza umubajije ikintu gishobora avuga ati yatoshobora kubera ikintu ntacyo yigeze akora jewe nashaka kubakoraja nashaka bakorera ihe barenza amanimiti yabo bose kuza baririmita umwanya wose hama none uri kuraraba donc umwanya wose uko byagenze ubona basi byaraje uko wari ubyiteze canke haracari intambwe ubibona gute navuga ko ariyo akantu gatoyi kuko baracara hari ukuntu bataki kwiyemera biragoye cyane kuko urashobora kumuzanira nkorera iki rero akagaciro ntacyo ushoboye ariko ntashaka kukikura ntashaka kugerageza yego nawe ntibikude kuhaja ubone kurankuhaja abantu badashaka cyangwa bariko baragira ofite barabishaka karaburamo gatoya none ni ukubera nyene nibaza yuko wakoreye cyane mu ntara ya Bubanza iyo wari waserukiye ntiwiyumvira ko kwegeranya abandi bana b'aba artiste peut-être ngaha ko baba bari bato naho baba bari bahariye kugira ubereke ibyo biri à la mode kugira babikore ufite atangwe Bubanza kuko niho navuye nabyo biziza gutangura guhira ubu hariho muri amavakansi d'ete ndiko ndorganiza kugira iby'abana nabo abana batoya yego bagume bandaba Okay, bon, tugaruke rero kuri exposition yatanguye donc wateguye iminsi ibiri nane ndabaza ko kimwahisemo kugira iminsi ibiri gusa si mikeya esko abantu baba babimenye cyane ku buryo ko mbona umenga ibintu biranagoye kubera mutagize iminsi 3 canke irenga turavye uburyo kandi n'ikibanza nafashe nashimye kugira ayakora niho hazoba hari boutique yawe sinashatse kuja hanze kuko umva ni publicité fait ko ndagira na boutique kandi ko niyo vuga ati ngo ukorera hehe ukorera ngaha kuri Olis Garden afite kiosk ntizoza direct anza kwinjira ubonye ndiko ndababwira niyo bace bagira twashatse kugira iminsi ibiri vendredi bakorera abantu kukaza ku mugoroba ndetse hari urashobora mu gatondo kwera bari mu ntoze hariho umwanya w'amabode imanzi nashatse kugira abantu bose available bishobora kandi hari amajardin ngaha de fête challenge yari free challenge ni izihe none muri ibi inye donc wari wateguye hari habaye kuba yari komedi ya mbere nteguye ntangurira hemeza warande muno wacu wari ufite umuntu agufasha ngira ngo yego narose abantu bamfasha cyane yego cyane kandi bakora nabitego mu gihe gitoyi umva yashatse kugafata yego okay twitegeke none mu minsi iri imbere bon akahizo byo muci donc twatwemereye kuzoza urategura ama exposition ubona nk'ikintu ubona ubu unyusi ni nategura iyindi munye nasubira iyindi nzohindura iki nk'iki niyo nasubindi mu mwaka uza ntabwo kwivuga ubu byaba ready uyu ari surprise yari surprise kubera mama ntibaza ko utabivuze cyane ntabwo wabigiriye cyane okay nari two ndabaza rero donc ubunye uzoca ubona ikintu uzohindura cyane ari iki ufite ubu ni kubyicara ufite nabonye ingene bategura ama evenement maintenant kwicara nkahindura ibintu byinshi kuko unaravye hariho les tonsils kwa zishaka ngo ku makote bizanye n'izuba uva ni kuyiga kubaho kuyisi intango yama igoye ngira ngo niko babivuga so ikibazo kindi gatoya kitajanye n'indi biroroshe ego utitwaye neza ubyitwaye neza ni nka gute ukurikije amategeko bon sinzi ko
no kureka siko ari kindi noba ntavuze siko ari soshobora gushikiriza bariko baratwumviriza hamundi musingira ngo tuze tuzokuronka twiyagoye kugira tuganire ibindi bitari byo muri expo cyane mwakoze ko no kwakohaje umuntu wese aza kureba ino video yakuhaje abandi mu kugura ibikozwe mu Burundi kwiteho akaranga kacu okay bon n'abatashoboye kuronka iyo opportunité yo kuza kugura unye urashobora aho bazoza barabironka ndetse aho baronka abantu baraguma en contact canke bajya abandi biwawe ayo maproduit iwabo bazosanga ngaha bazosanga ngaha bon nibaza yuko mwavyumvise uza kuyibona hakiri kare biza guhera 19h nibaza ko bishoboza gushoboka ko tuyikora kare nibabibona itarahera baze kuza ni mukinanira kuri ikote kinindo ni kuri route du Mont bon misi tugushimire cyane mwakoze namwe mwese mwatwumvirije kamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye